aricara ariyumvira jewe ntungwe n'ibishishwa by'ingurube naho nyene kugira ngo babimpe ni igikorwa gikomeye ndavyifuza ariko ngo werabyifuza ntibamunutsa jewe ntungwe n'ibishishwa by'ingurube kwe ndagira ingurube nimba uri hano wifuza kuragira ingurube vayo winjire mu bwami bw'Imana vayo uzukora ibikorwa by'Imana kuko ibikorwa by'Imana birahari ngwino mu bwami bwa Yesu Kristo kugira ngo uhindurirwe izina niwitwe ukomeza kuragira ingurube kandi Yesu yaragupfiriye kandi Yesu yaragucunguye. Haleluya. Ntungwe n'ibishishwa by'ingurube kandi kwa data abashumba bariyo abungere baragira intama za data bamerewe neza barajya bakabisigaza nanje jeho inzara iri kwiranyicira hano. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? None nkwiye gukora iki kuri icyo gihe igihe ubona yuko ubuzima ni bubi cyane? Qu'est-ce que je peux faire? None nkora iki? Haleluya. Wa mwana afata ingingo. Nagomba ndakubwire urashobora kwiyumvira ukabona aho bikunaniriye ukabona ko mengo biragoye kandi birakomeye mugabo byarakunaniye gufata ingingo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke byaranse ariko uyu mwana acafata ingingo ikomeye cyane niyo ngira ndakubarire ngo mve hasi. Haleluya. Mve hasi. Acava hasi ngende kwa data. Haleluya. Ngende kwa data. Urihangana uyu munsi Imana ishimwe cyane. Mve hasi ngende kwa data. Arabizi neza yuko yacumuye, arabizi neza ko atemewe mu muryango, arabizi neza ko yakoze ibikorwa bibi cyane, yayishije ubuhumbu ibyiwe, yarabyononye, mugabo arafata ingingo. Haleluya. Igitondo nakubwira ngo ufate ingingo yo kuva hasi bijya byose warubayemwo, bijya byose bidahwanye nuko wewe wifuza, bijya byose biriko birakugora. Va hasi ugende kwa data arakubabarira. Va hasi ugende kwa data arakwakira. Va hasi uze kwa papa wacu, ni data wa twese wo mwijuru, yaremye ijuru n'isi, ibyaremwe byose byaremwe nawe, kandi aragomba kukugirira neza. Igitondo nutahe udafashe ingingo yo kuza kuri Yesu, ngwino winjira guhindurira ibihe, aguhindurira ubuzima, aguhindurira imyambaro, aguhindurira izina, kuko ni Imana ishobora byose. Haleluya. Reka tumukomera amashyi y'umwami, abamumenye, abakiriye ubwo bubasha, abakiriye izina ryiwe rikabahindurira ubuzima, tumukomera amashyi menshi. Wakira icyubahiro cyose mwami Yesu. Warakoze kuduhindurira amazina, warakoze mwami kudutabara, warakoze kutubohora. Abari barapfuye uyu munsi turi bazima, hamwe twari tugipfuye watugiranye bazima nawe. Mwami turagushimiye, wabaranesheje rupfuna kuzimu. Igitondo namubohore, igitondo kiza abantu bawe, kuko uri Imana ihambaye. Wakira icyubahiro cyose mwami Yesu. Uyu mwana acaba hasi aragenda. Naracumuye kuyo mwijuru, ncumura no kuri wewe, sigikwiye kwitwa umwana wawe. Ariko se wiwe si uko yabibonye. Haleluya. Se wiwe si uko yabibonye, yaciye atangura kunezerwa amaze kumubona. Sinzi ko mwabibonye
niwe yatanguye kumubona, si abandi bajye bashumba batanguye kumubona. Se wewe niwe yatanguye kumubona, akimubona atariruka, ataramugumbira. Haleluya! Binugumbirwe na papa wawe kuko aragukunda kandi aragomba kukugirira neza. Yesu ni mwiza, aragutegereje. Nicyo cyamukuye mu ijuru, yazanywe n'abanyabyaha, yazanywe n'abagororotsi. Nakubwiye ngo inyonga ziwe zikwiragira hose mu isi yose kugira ngo zitegereze abagororotsi biwe. Ntutinye nawe wowe uri mu kibazo. Yesu aragukunda, Yesu arakuzi, Yesu aragukunda, kandi icyatumye gukunda, icyatumye gucungura, icyatumye guhamagara ukinjira mu bwami bwiwe no kugira ngo azogushikane mu ijuru, hahandi turiko turiruka tuja. Haleluya! Tumukomera amashyi umwami wacu Yesu Kristo, tumuhe icyubahiro kimukwiriye. Haleluya! Ndagomba kukubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu aragukunda, Yesu agomba kukugirira neza, Yesu aragomba ko ibihe byawe bihinduka, Yesu aragomba yuko ibintu byose byari bikugoye bimuzanire, kuko n'umwami agira neza kandi ashobora byose. Yabwiye umusabyi wiwe Mose, ndakundira ijambo, aramubwira ngo nzocisha imbere yawe ukugira neza kwanje kose. Wakira ukugira neza kuhoraho Imana yawe. Naco bitwaye ubuzima bwo burimwo, ariko Imana irikira kubwira ngo ingo pfa kwemera gusa uze arakugirira neza. Amen. Donc gufata ingingo rero ni ikintu gikomeye cyane. Ndagomba ngo twakire imbabazi z'Imana kandi tutarinze kugira ibiharuro byinshi. Hari imbabazi z'Imana kandi imbabazi zaratanzwe. Uyu muhungu amaze kugaruka kwa papa wiwe, se wiwe yaramwakiriye kandi yamugiriye neza, arakoranya bose. Haleluya! Ndagomba ndakubwire ngo niwaza mu rugo kwa papa haraba umunezero. Haleluya! Haraba umunezero. Arabakoranya bose ngo nimufate iki inuze gusumba izindi, muyibage tujye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarahabye. Niwaza ukinjira mu bwami bw'Imana, niwaza ukinjira ukaza kwa papa ukamubwira ati mbabarira, kakaborego ndahevye, bya bindi byose bwabusambanyi, kwa kwifuza, bya bindi byose biriko birangora, ndahevye, ndaje mwami, mbabarira, ndahevye byose, ndaje. Acha kwakira. Amen. Ni umwami w'imbabazi, ni umwami w'amahoro. Urashaka amahoro? Urashaka kunezerwa mu rugo rwawe? Urashaka gutabara? Urashaka kugwanirirwa n'uhoraho abadayimoni baguteye? Urashaka ko Yesu agukiza? Ariko araguhamagara ngo garuka. Nimba waranasubiye inyuma, garuka. Nimba utari bwamumenye, ingo winjire mu munezero w'uhoraho. Amen. Rero sinzi ko muriko murabona umuntu yararagiye ingurube, usanga yarafise imicafu myinshi, hanyuma muri iyo micafu myinshi yarafise, se wiwe ntiyigeze amwishisha, yaciye agenda aramugumbira, agisa kwa kundi nyene yarasa uragiye ingurube, afise imyanda myinshi, aramugumbira, afise bijya nyene. Nawe nagomera kubwire ibyo ubona nyine komengo birakomeye, hari igihe ubusanga warihebuye uvuga ngo jewe sinoba nyemerwa n'Imana, ugasanga mu muryango ari ukuntu basigaye bakuvuga, basigaye bavuga ngo ujya twarahevye, basigaye bavuga yuko mengo uri gicibwa. Ariko Yesu we siko abivuga. Yesu we warateze amaboko, ateze amaboko kugira ngo akugumbire, ateze amaboko kugira ngo akuhagire, nkuko uyu muhungu bamuhagiye, hanyuma cyarinjira mu rugo. Urera arashitse mu rugo, araje. Haleluya! Yababariwe, arashitse mu rugo. Imana ishimwe cyane. Ashitse mu rugo haca habiki.
baca baja kumutembereza. Haleluya. Asanga hahandi yari yagiye, asanga byarahindutse kuko hari haciye iminsi. Aca asanga harahindutse, agaca asanga mu nzu nimba ata parafo yarimwo, ugaca usanga parafo irimo. Nuko hasigaye hasa, reka nari ihombeje. Nimba asanga hatari hasize neza, agaca asanga harasize neza, isima hasi cyangwa amakaro. Nuko hasigaye hasa. Batangura kumubwira ati rero ngaha mu rugo turashitse mu rugo, reka nagutumire nawe winjire mu bwami bw'Imana. Winjire ngaha mu bwami bw'Imana umenye ukuntu hameze. Erega bama babikubwira, bama bakubwira ngo winjiye mu bwami bw'Imana wakiriye Yesu, hariho ukuntu bihinduka. Ingwara zarakize, umuntu yahora kubita umugore nakimukubita, umuntu yahora ari mu busambanyi yarabuvuyemo, uwari mu kaboregwe wahora afata iby'urugo akabyonona, byaraheze asigara umugestionnaire mwiza. Wahora kubita abana ashitse abana bakavuga ngo imvurira nuko bimeze. Ngwino urabe. Haleluya. Ngwino nawe uhindurirwe ibihe, uhindurirwe izina. Amen. Rero uwo mwana arashika, nawe nagomba nakubwire utse. Nimba warazimiye, niba hari ibintu uri kurumva bigutsinda, ni ngombwa ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti yapfuye akazuka, kugira ngo uhindukire uve muri ibyo ubona ko bidahwanye n'ubugombe bw'Imana, ibyo ubona ko mengo biragarariza ibyagezwe by'Uhoraho, ibyo ubona ko mengo nibikurikirana amabwirizwa y'Uhoraho, ibyo ukwiye kubireka ukagaruka. Aho nta mashimuko. Fata ingingo. Reka dusome muri Yeremiya 3:12 gushika ku 15 kugira ngo tuje tuza turabe uyu mwana amaze gushika mu rugo ivyamubayeko. Yeremiya 3:12 gushitsa ku 15. Urupapuro rw'amajana 828 mu isezerano rya kera. Haravuga ngo murongo wa 12 ijambo ry'umutwe rivuga ngo Uhoraho yinginga Isirayeli ngo yihane. Genda uvuge aya majambo werekeye iburaruko uti, garuka yewe Isirayeli inamusubira nyuma, ni jewe Uhoraho mbivuze. Sinzokurabana ishavu kuko ndi umunyembabazi, ni jewe Uhoraho mbivuze, kandi sinzokwamana uburake iminsi yose. Fakwemera gusa ubugabitanya kwawe ko wancumuyeko jewe Uhoraho Imana yawe, ugakwiragira irya nino ku mana z'inyamahanga munsi y'igiti cyose gitotahaye, ntiwumvire ijwi ryanje, ni jewe Uhoraho mbivuze. Garuka mw'abantu basubiye inyuma, ni jewe Uhoraho mbivuze, kuko jewe ndi umugabo wanyu, kandi nzobagarukana i Siyoni, umwe ndamukuye mu gisagara kimwe, babiri mu muryango umwe. Mbahe abungere bameze nk'uko umutima wanje ugomba, bazobaragirana ubwenge no gutahura. Imana ishimwe cyane. Ndagomba kubwira umunyisirayeli yoba ari hano, ndagomba kubwira uwo muntu w'Imana yoba ari ngaha, hanyuma urumva ko hariyo ibiri uragenderamo bitari byiza, kandi Imana ituma umusabyi wayo kugira ngo aburire abantu b'Imana, ababwire ngo garuka kuko ndi umunyembabazi,
garuka, reka biriya na biriya, kuko ndi Imana yiyoroheje mu mutima, ndagomba kukubabarira. Imana ishimwe cyane. Rero nicyo gituma rero ndakubwira nti fata ingingo uyu munsi, ibisinda biteba ko cyane kuko ni ibintu byumvikana. Haleluya, birumvikana cyane. Nimba Imana iriko irakuburira kwihana, nimba Imana iriko irakuburira guhindukira kugira ngo yigarukeko, ni kugira ngo iguhindurire ibihe, kugira ngo uve mu byo warimwo bidahwanye n'ubugombe bw'Imana, winjire mu bihwanye n'ubugombe bw'Imana. Kubera iki? Warasubiye inyuma. Hariho ibyo wari waratahuye, hariho ibyo wahora ugenderamo byiza Imana ikuraba ikanezerwa, hariho ibikorwa by'Imana wahoramwo, hariho gusoma ijambo ry'Imana wahoramwo, hariho gusenga wahorana, byaraheze. Ariko uyu munsi muri iki gitondo Uhoraho ariko araguhamagara. Imana irakuburira ikubwira ngo garuka, ewe inamusubira nyuma, hindukira ugaruke ku Mana kugira kugirira neza. Amen. Byiyumvireko kuko nibyiteka kwihana, byiyumvireko kuko no kugirirwa neza nawe, upfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe ko wancumuye ko jewe Uhoraho Imana yawe. Kwemera gusa jewe Uhoraho Imana yawe, hanyuma ugaruke kuko ndi umunyembabazi. Amen. Imana ishimwe cyane. Aho rero niho dushaka gushika kugira ngo duhindurirwe ibihe, kugira ngo ibihe twarimwo by'umubabaro w'ibyaha, by'umubabaro w'ubuzima tubayemwo butari bwo, bya bindi habaho n'inkurikizi zabyo, kugira ngo tubivemwo hanyuma duhindukirire Imana, tunezereranwe n'Umwami Imana wacu. Araduga. Imana ishimwe cyane. Ariko aho nyene niho dushaka gushika kugira ngo Imana iturabe tunezerererwe. Hama nimba nari naratakaje iki gikorwa cyo kubana na Yesu, iki gikorwa cyo kuba ku birenge bya Yesu, ni igitondo cyiza cyo kuvuga ngo Yesu ndakugarutseko, Yesu ndaje, nk'uko imbabazi zawe ziri n'uko ubuntu bwawe buri, usubire umumanure, usubire ungire icibare cyawe, kubw'ubuntu bwawe bwinshi kandi bwaserutse bukatwigisha kwikumumura ibyaha, bikatwigisha kwikumumura kutubaha Imana. Ubwo buntu busubire bungaruke ko amategeko agenga muri uwo muryango agarutsemwo. Natwe turafise nk'abantu bo mu bwami bw'Imana, uvuye muri buriya bwami bundi hariho amategeko yo mu bwami bw'Imana. Ibyo byagezwe rero nibyo ngomba tuvugane muri kano kanya. Mbega bica bigenda gute? Reka dusome gusubira mu byagezwe 10. Umuntu amaze kugaruka none bica bigenda gute? Mose ariko arabibwira Abanyisirayeli, yaragerageje kubibuka ivy'Imana yabakoreye, arabereka ngo Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa aho mwari mumerewe nabi. Numva ngomba gusenga Imana inshoboze kandi namwe dusengana. Turagushimiye kubw'aba bantu Mwami bahisemwo kwinjira mu bwami bwawe, kugira ngo Mwami bave mu gatotezo k'abadayimoni na Satani shebuja wabo. Mwami ndaguhaye icubahiro kubw'aba, ijuru rirungutse, mw'izina ryawe ryere kuzimu harahomvye. Mwami ndagushimiye kubw'aba bantu, umunezero wawe Mwami, baraje kunezeranwa nawe, bari barahavye none barahabutse. Uyu munsi Mwami Imana turabasengeye kugira ngo Mwami Imana ivyo Satani yabagiriza byose mw'izina ryawe ryera Mwami Yesu Kristo, kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe Mwami, bakira imbabazi zawe, bakira amahoro ava mw'ijuru, bakira umunezero uva kuri wewe mw'izina rya Yesu Kristo. Ivyo Satani yabakoresheje byose bihinduka ubusa mw'izina rya Yesu Kristo, kubw'ubuntu bwawe bwinshi Mwami.
mwami Imana ubuzuza urukundo urwango mwami Imana rubahunge ibyo abapfumu n'abarozi bakoze kuri bo byose mwami Imana bihinduka ubusa amahoro yawe mwami Imana basage mwizina ryawe gera mwami Yesu Kristo imbabazi zawe zibabeko ukugira neza kwawe kubuzure mwami kubwaba mwami Imana n'imiryango yabo izitabagwe kubwabo mwami mwizina rya Yesu Kristo mwami ndasenze kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ukunda abantu bawe mwizina rya Yesu Kristo ndavuze ngo ivyo Satani yabatuye ko byose ndabivuguruje mwizina rya Yesu ndabivuguruje mwizina rya Yesu ndabivuguruje mwizina rya Yesu izina Satani yabise ndarihinduye ubusa mwizina rya Yesu Kristo bakiriye amazina mashasha bakiriye ibihe bishasha bakiriye umunezero bakiriye mwami Imana kugubwa neza bakiriye gutabagwa icyubahiro cyawe mwami Imana kibe muri bo izina ryawe rishigwe hejuru kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe bwinshi mwami urakoze mwemu yera ukomeze kubana nabo bigishe ubatoze indero maze mwami Imana begukira ubwami bwawe icyubahiro cyose kikugaruke ko kuko uri Imana ihambaye kandi igira neza tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.